Eshe General Rupfi ntumwa 13 General babwiye nta bujama nta bugenzi nta bucuti nta bugore nta bugabo umuntu wese wakoza amabwa nkayamenya nzoyashira ku mugaragaro nzoyashira habona kuko je naho ntinya je General Rupfi ntumwa 13 ubu butumwa rero bushikire Semavumba Idris Simbizi wa Semavumba ubu butumwa bugushikiye kijya kimuga wateye inda ukihakana umwana nimba wariko wivura umugongo nimba ari umupfumu yagutunyuje kwabira kijya kimuga cipfakariye kitagira umugabo ndaguhaye indwi zitatu ugene utora urya mwana wavyaye ugene utora urya mwana wavyaye ataruko naho nzokumena n'amabigibigi ndakumene n'ibitama ndakumene apara kwa mwitwaza ngo muri iki ngo mugendera hangu umutunze na nyina banaka je ndavutura nako je banyita General Rupfi ntumwa 13 ujya mugore w'abandi ujya mupfakazi w'ikimuga afise itisho rimwe yamugaye n'ukuguru uramuzi yapfu uramuzi genda umufashe ujya mwana wavyaye umwana ntazira nyina we nimba ugiye kwivura waravuye urabiba nayandi ho je nakubwiye ati je simvugira umuvumbi kumuvumba ukubitiye ibihuka ntarabiyihaka nzokuputura nomwenda kuputura iyi ni gasopo wo wamubwiye ngo aha nazobivuga ngo akazobishira hejuru uzoca umumena umutwe ngo ntibazomenya ngo nibikoko vyamuriye buri gikoko c'inkazi uburegira uhuye n'igikoko c'inkazi ndakurye nakarije ibikoko vyigira ko bikaje nivyo ndya niyo ndya yanje wambwaho ndabikubariye ndaguhaye indwi imwe ya mupfakazi kiya kimuga uzoba wagitunganiriza mugira amahoro